muri uyu mwanya nagomba mufashe twakire mu buryo bwiharije nyakubahwa wahoze urongoye igihugu cy'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya kugira ngo aze kubandanya aganira natwe mu gice gikurikira cya kino kiganiro. Nsaba mukomera amashi umuntu yakoze igikorwa cyo kurongora igihugu aba ari umuntu ukwiye kwakira mu iteka. Uhawe ikaze. Ubwa mbere twashaka kubashimira cyane kubona mwashoboye kwemera ubutumire tubasabye kuza muri Imboneza talk show. Uko mwavyibaza ariko mwabisanze ko mwasanze turi ngene hatunganijwe ngene bigenda icyumviro cyari kinyene mwabonye mubona bisa nkuko mwari muvyiteze. Ahubwo mbona muzi ingene abantu baganira ku buryo mushobora kubafata n'ubagira ati vise umwanya muto akifuza go bangaha igihe kirekire kuko ndavye uwo yaje imbere yanje nyene yatuganiriye nkabona n'uyavuye ngaha uvuze ngo atwenza ariko burya mu gutweza naho nyene hari inyigisho ora naho nyene ariko aratanga niko rero ndabibona sinari bwarabe imbere inyuma yanje kuko harigenda nindi ce ndabino ubu ndababona bose ndabona ko hari ugwaruka gwishi nabonye aha naha umuntu afite imyaka kuri mbere yo birenga niyi wanje mugo ndugwaruka gwishi nukuvuga yuko rero nkuko babivuze bamwe turiko turaganira atari Burundi bw'ejo n'Uburundi bw'uno munsi kuko ubwejo buzova uko abari bari ngaha n'abandi abumviriza canke bangana bazokwifata. Urakoze cyane. Twashaka rero naho tubazi naho twasoma ibitabo ariko musubire mu twidondore kumbere n'abandi bariko bakurikira batari no hafi ni vyiza ko tumenyana. Twashaka kubabaza mu twidondore ku amazina ari gihe tumenya yo tuzi ajya yanditse ku ikarata officiel ariko ari gusanga umuntu afise kazina kubuhizi ari gusanga ari amazina birengagije mu nyuma umuntu ashaka ko yararonse abavyeyi bamuhaye canke abandi bamuhaye. Mutubwire naho mwavukiye mwaka mwavukiyemwo kugira tumenye uwo tugiye kuganira yo barinde. Oya amazina arya muzi nta yandi aho navukiye naho kiretse ugiye ufata tireka afata ibitari birebire kuko ntibantunganya n'ikirekire cyane. Hari abashima kugira bati ntiba ni vyiza cyane. Abantu bakavuze gutyo ntimubashavura muti kandi kunyubaha. Oya okay kuko singaha gusa bigirwa n'ahandi biragirwa gufata ikintu kugira ngo ntugitwara umwanya munini ukakigira kigufi birumvikana cyane gose. Birumvikana cyane gose. Jewe rero navukiye mu ntara ya Gitega muri commune ya Gishubi muri zone yitwa Nyabiraba ku mutumba Nyamutobo. Mvuka mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 956 hari mu kwezi kwa gatanu ku itariki 8. Mvuka ngira umwana ngira ngo ndavyibuka neza wa 4 mu bana indwi mu muryango. Hanyuma nkurira ngaho ku iparuwasi ya Nyabiraba ndahiga amashure mato mato kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 962 gushika mu 1969. Hama ndagenda kwiga mu seminari Imugera ariko sinatevye yo ndamaze y'imyaka 4 bace bambwira ngo ntabuza sacerdote ushobora mugendo ronderera hano nta sacerdote mushobora kubera iki baravyiki none ko atankundiye ko ngende burasira nk'abandi bagaca bambwira bati basiguro babitangiye babisigura ntibansiguriye cyane. Mwebwe mwivyibaza mwaza ko vyari bivuye kuki nivyo Imana yari yateguye. Hanyuma rero urumva iby'seminari byanse baragerageza kuntwara mu ishuri nderabigisha y'Igitega kuza kodondera ikibanza barakibura. Hanyuma baza kurondera mu ishuri nderabigisha MP École Moyenne Pédagogique mu Rusengo biranga. Hama turataha yari umupadiri twari kuri gaho rero.
hama turataha tuvuye mu rusengo tugarutse Igitega, agenda arambwira ati wewe nta handi woja atari muri Atene. Hanyuma tugeze ahantu bita Muriza, tugira accident, turagonga igiti kwibarabara. Patri umwirabure ego. Hama none naca nkumereka n'ubu haracariho ikibyerekana ngaha. Ndakwa gupfa, ndagacishemwe burya je mu buzima ndaza kubigarukako. Maze kwa gupfa kane, maze kuba kane. Ubwa mbere bwari uwo munsi. Ubwa mbere hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 959, naragwaye cyane gose, hamankizwa nuko habaye umupadiri ku paruwasi yaciye ntwara kwa muganga Igitega baramvura. Aho ayo bwa mbere. Bwa kabiri rero naho mu gihumbi kimwe n'amajana 973 bagiye kundonderera iryo shure mu rusengo. Nazo gupfa naho nyine ko daravuye abaraso bigisha de gose. Baramusi imyaka ingahe ngaho? Aho nari imyaka 17. 17. Hanyuma ha gatatu ni mu gihumbi kimwe n'amajana 993. Hoho birazwi igituma ntabwo utabizi ngaha. Abatabizi nza kubibabwira. Hanyuma inyuma nejo bundi ku itariki 18 kwa gatatu naragize accident ngaha muri ville. Uwo mwaka nyene? Uwo mwaka. Uko kuboko naramaze amezi 2 n'igice kuri coplatre. Nubu usindategera igituma tutapfuye kuko twagonze imodoka yadukupye priorité nkuko bivuga mu gifaransa. Hanyuma rero imodoka irasubira iragira umuzingi imeze nk'isubira inyuma, haiza kanya je numva umengo nta kuboko gifise. Niho inyuma ndabona yuko kuboko kugenda kudenda, baraheza barakuvura no maze imisi za kwivuza bagerageza kugusana sanda ariko kurakora neza cyane. Urumva rero ni bine. Mugonde ariko ndavuga rero aho naciye reka ngene ningoga rero ndava mu seminari Mugera. Ubu rero birashoboka baca bantwara ku college Notre Dame Gitega. Ndavayo nahejeje amashuri yisumbuye ndaza ngo muri kaminuza mu gisata cerekeye kwiga ibi vy'indome. Ndahamara imyaka 3 muri departement ya histoire. Hanyuma aho ndahunga. Aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 979. Mpungira mu Rwanda hanagira mbwire yavuze ubwa mbere kubona umengo mu buzima hari ibyo duhurirako. Hanyuma rero mu Rwanda ndasubira ndiga rero muri departement ya histoire géographie gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 983. Nsohoka mfise impamyabushobozi muri ibi vya histoire géographie. Sinakoze mu Rwanda na rimwe, naciye ntaha mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 983. Urabona yuko ni imyaka igenda yegerana. Aho rero twatahanye n'uwitwa Melchior Ndadaye kuko yari umugenzi wanje cyane gose. Ivyakurikiye ni ibijya abantu bose bazi gira sinodondagura byose no abasanga ndabatwaye umwanya kiretse nihagira abambaza ibibazo kuri ivyo. Murakoze cyane. Nagomba imbere yuko tubandanya ku rundi ruhande tukivuga mu bijanye n'ivyo umuntu akiri umwana mutoyi mu myaka 5, 6, 7. Umuntu muri ya myaka kenshi arakunda kugira indoto ico yifuza kuzoba muri kazoza. Bijana n'ivyakina je ndavyibuka nakina ndi mupadiri kuko nanota nifuza kuzoba umupadiri nkasubira mu misa nkayitangura nkayiheza. Mufise imyaka 6, 7 indoto y'ubuzima bwanyu yere kuzoba iki mu buzima? Padiri nshuti twagiye mu seminari padiri aho transfer duhuriye ko nanze urumva birahura padiri mugabo urumva byaranse bimaze kwanka haca haza ku umusoda baravyifuje navyo navyifuje biranka. Vyanse gute? Vyanse kubera nyene izi ngorane igihugu caciyemwo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972. Kuvyashyize mu gihugu turabigarukako ngira ngo vyaratumye uwo muhamagaro ucuba nk'ugiye ku ruhande. Gute? Bivuye kuki? Kuko naciye ngira nti uyo mwuga suwi wanje uko igihugu kimeze uko kivugwa jewe ntibantunganya simbona yuko ivyo no bishobora kuko ibi by'ubwoko byaritavuye kuza biravugwa ubwa mbere sinari ndabizi mugo twari dutanguye kuza turabibona ariko rero ico 72
ariko icyo gutangaza ngaha burya nukuza turatanga mbaye nk'abanyarwanda ubuhamya nuko muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1973 nagwariye mu Ruyigi iminsi myinshi. Hanyuma umupadiri mukuru yatwara ikoreje Notre Dame araza igihe baho Busenyeri nyakwigendera Musenyeri Ruhuna. Inyuma rero ibirori biheze araza mu bitaro kundaba. Acabwira ati uwitwa ntibantunganya muri mwebwe ninde jewe. Ati mwana ati ntugire ikibazo uruzoroha ikibanza mu ikoreje Gitega Notre Dame ni wivuze uheze gusa muzoze. Aha rero nagira ngaruke kuri bimwe by'abasoda. Uwankuye mu Ruyigi imodoka yankuye mu Ruyigi ikangaruka Gitega aho dacije ku ikoreje yari imodoka y'abasoda. Urumva giye imodoka y'abasoda nari navyipfuje mu kanya gaheze ngo ntibyakunda. Mugabo nyuma byarakunze nabaye umusoda. Echo murakitubwira gatatu. Navyotsi? Oya. Narabaye commandant supreme. Mwansinze. Okay, turazogishika ko ico ariko nashaka kuvuga kuri ico kintu cuko warifuje ko umusirikare mbwa ko ivyo ariko biraba bituma udashobora gushika kuri iyo ndoto. Nashaka kuvuga naho mwashitse ko mundi buryo mumbabarire ariko oya nta gicumuro wagize. Ahubwo nuko utamenya kuri ubu kutamenya si gicumuro. Oya ariko nashaka kubaza muri iyo myaka rero mubaze kubona yuko iyo ndoto yo kuba musirikare bidashobora gukunda byagize iki mu mutima. Numva murabandanya amashure muriko muriga mugabo murabona ko iyo ndoto. Nashaka mumbwire ico gihe twacumvise ko arakivuga ngo tumvise kuri Audace mwebwe uwo mwaka mwari muri he habaye iki byagenze. Jewe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 nari mu seminari mugero uravyumva. Igihe ibigeragezwa niko twovyita Burundi bwaciyemwo vyashika muri uwo mwaka niga mu mwaka w'icenda nani fasi imyaka 16 turi mu seminari abapadiri baradukingiye cyane. Ubwa mbere mu kuko ko bashoboye kose kugira ngo ntitujane nyabahururu kuvyavugwa. Nico gituma batabitubwira cyane bakatugumya mu ndero bagira bati twe dufise abana turera. Ariko hari ibyo batashobora kubuza. Mwijoro twarumva ingoho zivuga pa 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 hariya ku Ruvubu aho Ruvubu ruhurira na Ruvyironza. Hanyuma urabona abana mwishure baje kutwigisha abo bapadiri nibuka ibo padiri mu Birigi tukamubaza tuti mbega izo ngoho twumva nibiki. Umupadiri muzimutanka ati nabasoda bariko baragira manevre natubwira ivyo ari byo turiko baragira manevre. Mugabo haragira rero yuko baturungika muhira kubera igikonza rizafashwe na leta. Ico gihe dutashe tugiye gutegera imodoka twava hejuru ku Seminari mugira sizi kuhazi turamanuka ku Ruvyironza aho tugiye gutegera imodoka. Aho twategera rero hari hafi yahizo nkoho zavugira hari vya binogo urya yavuga vyabaye mu Rumonge n'ahandi. Je naragiye kubiraba aho anyene yego kuri uwo mwanya nyene yego turindiriye imodoka nawe no vyipfuriza ubiravye ico gihe uri umwana utagize uterekangira umutima ukomeye urashobora guhababuka kuko warona byinshi. Urabona abantu batse ubuzima bamwe akaboko hari ukakushobora kukabona ahandi ukabona amashati bataye hariya ahandi ukabona bipfungo. Aho rero ntagiye wabigusiguriye. Ivyo rero utagiye kwiha ni uvyiha buriya mugabo uvyiha ubihabwa n'Imana kuko ngaha numvise byinshi tuvyubakira ku ijambo ry'Imana. Utagize umutima ukomeye urahababuka no gusara urashobora gusara kuko inyuma
namenye yuko nkaho hashobora kuba mwo mu bantu bahataye niko novyita uwo nari nabonye ubwa mbere nk'umurezi mukuru mu seminari y'Imugera Padiri Michel Kayoya nari nabonye ubwa mbere baratubwira bati arashobora kuba yiciwe ngaho. Nshitsi muhira turiko turataha ahadiko taca ku Mayange mpura na papa yari umwene gihugu umunyagihugu asanzwe bari kuco bita amarondo canke vigilance ku Ruvyironza. Ndabona turaramukanya hasigaraho kuko nibari byanye bari bwaheze je ndabandanya ataha muhira hari hafi yaho. Yego nari nshite muhira ariko ndashika muhira. Okay. Nshitse muhira ku mugoroba araza hama ndamubaza ntibya mwarimo nibiki atangura konsigurira. Niho natangura kumenya abarimu bari banyigishije mu mashuri mato mato b'abahutu ko bose bishwe kuva kuri diregiteri gushika ku wanyuma. Imbere yaho imbere yuko ivyo biba wari uzi iryo tandukanizo hagati y'abantu by'abahutu n'abatutsi canke biki? haba namba muri ico gihe nyene nabigiye ngaho. Hama bambwira bati na padiri mukuru paruwase yitwa Thomas Amandari bati barishe baratwaye baravuga ndabantu barashika no kuri sebukwe wa mukuru wanje umunyagihugu n'umuhungu wiwe bati nabo nyene baragiye sinodondagura sinoshobora kubaheza. Niho rero ico nashaka kuvuga ni iki wumve buriya kuko ngaha niko mwigisha ikintu c'imboneza kirakomeye. Ku mugoroba mbwira papa twabita dawe ivyo vya papa n'ivyo bazungu. Hanyuma none bijya bintu ivyo bintu birashobora kubandanya gutyo n'ivyo bintu bishobora kubandanya gutyo nta narengeje ngaho nza numva papa ngo kandi mwebwe mwize nimwe mudukwegera nimushaka kutukwegera. Urumva mwebwe mwize ugacumengo kwiga n'icaha ntoya ngira kuri ubu no havuye mbere wa muhamagaro navuga Imana yari yanteguriye yo kuja muri politike. Okay. Ngira niho byavuye. Urumva rero ivyo ni ibintu nogira nti mu buzima bwanje vyaragize ico bifasha kuko sinabifashe nkuko yabivuze wantanguriye ngira ngo nukwihora nabifashe ngira nti turakeneye gukosora ibintu nk'ibintu bisubira. Aho muracari bato muriko murabibona ariko muhira kirabana muhira mwana mutoyi nibihe nibuho muco canke aya ma valeur yabereka yuko hariho mubano mwiza hagati y'abantu. Ngiye kintu mwari mwarigishijwe n'abavyeyi mukavuga muti kini kintu c'icitegerezo ciza cofasha mu buzima. Muhira sokokuru yari afise abana b'abahungu batatu n'abakobwa ngira ngo 4. Abahungu batatu babana mu rugo rumwe na sogokuru umwe wese afise inzu yiwe akaba muri iyo nzu yiwe n'umukenyezi wiwe n'abana biwe. Hari ibintu nabonye n'ubuje mpura nibaza nti buri y'Uburundi rafise ibintu bwari bwubakiye ko tugera turiyobagiza. Umwe wese yarateka iwe hamahishije yaba yateguye inkoko ishobora kuri mu masahani n'ibindi hanyuma agaca yarura bimwe yatetse bimwe aca twara mu nzu y'uwundi agashira uwundi babandi uko batetse nabo bakagira uko ku buryo mu rugo naho mutaba mwatetse bimwe wasanga mwari bimwe mwese kuko mwagenda muhanahana atamusi mukuru wabaye atamusi mukuru yari ikintu novuga nti wari umuco sizi ko muri y'imiryango ariko byari bimeze kwari uko bimeze. Ico jewe nukuri novuga ni caranyubatse mu byerekeye ingene abantu batizwa kubana mu muryango bumvikana bumva yuko ari abamugabo umwe. Ikindi nabonye ni gihe sokuru yari afise inka sinzi nka 3 canke 4
hanyuma muci turi mu buruhuko narashobora kugenda kuziragira ngirirwa ndagiye kuko twazitwara ahantu ku ruzi kugira tuti hari ubwatsi urabona muci haba humye hose. Hanyuma ntashe ngasanga nyogokuru yatetse. Uwo munsi yangaburira gusuvya tuzokuru nije ndaba umugabo kuko mvuye kuragira. Nkabona yuko naho nyene hari gishika umuvyeyi afitiye umwana. Uwo nyokuru sinzomwibagira kuko naragiye kwiga mu Bufaransa mu 1986. Hanyuma hari icyo bambwiye yasigaye aravuga yanezerewe ngo ava hasi ngo serebe byarabagura kuvuga Sylvestre agaca avuga ngo serebe mu ndege yanezerewe cyane. Uwo nyokuru ndamwibutse n'ubu ngira nti yari umutamakazi w'iteka muri bya bindi urondera by'amabanga ari umuryango cyangwa igihugu byubakirako. Ikindi novuga nabonye kandi nafashwe canshitse ni gihe data yitavye Imana akiri muto yarafite imyaka 48. Je urumva uwo mfite 35 maze kubusubya 10 ningahe. Hanyuma rero jewe nije nari muhira na mama mawe, hanyuma nije nagiye kubikira abantu. Yari yahitanywe n'intambara canke oya yaragwaye mu kajya gatoya imbere aca aritaba. Ico nabonye rero ningene abantu mu Kirundi ico gihe gira no biracariho ruguru dabizi bashikirana neza cyane. Buno nyene abantu ko nabaraje barabafashije. Mukuru wanje yari ni Bujumbura nije nari meze nka mukuru kuko abandi babiri bakuru banje bari bamaze kwitaba Imana, umuhungu n'umukobwa. Hanyuma ukabona abantu baraje barafatanije umunsi wo kuza kumushingura bukeye kuko hari ku mugoroba, ukabona umutumba wose atanumurinze kugenda afata ku nkoni baraje baraguherekeje baragushigikiye. Aho marashobora kumenya muti bariya nabo dusange ibwo cyangwa ndasanga ibwo ko cyangwa abona arababanyi gusa baje muri rusange. Cyo gihe byari bishobora kuboneka nibaza ko hari inyuma hari iby'ubwimonye barababanyi umubanyi wese. Ibi by'ubwoko ndabigaruka ko kuko buriya turakunda kuvuga ngo mu Burundi ngo hari intambara z'ubwoko. Nta intambara z'ubwoko uzorabe nta na hamwe uzogira ngo ku mutumba uyu n'uyu canye mu gisagara kiniki ngo harabaye igihe abantu ubwabo abene gihugu abanyagihugu ubwabo ngo baragiye baritunganije bonyene ngo no munsi tuzogenda dutere banaka kuko bari uko Imana yabaremye haba namba. Ni ibintu biva mu guhiganwa nabi kwa twebwe tugira politike. Twebwe abanyapolitike nitwe twica igihugu nticicwa na bene gihugu. Ico kintu mwebwe mu rwaruka munyumviriza mugishire kumuzirikanye. Nimwakora nabi nkuko bamwe muri twebwe bakoze nabi muzo muri ko murabandanye mwica Burundi aho kubuvura ngo bukire ibitagisubira inyuma. Si ubwoko rero nibindi bibazo birasigurwa neza. Nibyo rero mwabonye mukiri mugavuga muti nakuze mbona hagufashanya gusangira kubana abantu bifuza bashikikirana mu ngorane mu bihe bitagenda neza. Hanyuma mwavuze yuko 79 mwahunze byarivuye kuki? Byarivuye ku gihugu cyari kimeze. Ushaka ndakubwire aho kuri University y'u Burundi aho twiga hari amakuru yavugaga aho Bujumbura mu bantu bari hejuru mu butegetsi. Mwe bababwira mu kanya nti ni mu butegetsi baravuga yuko hari kunyinyurana hagati ya President Yohani Batista Bagaza yari umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere wiwe Nzambimana. Bagira ati ninde yo mugabo kandi byaribonekeje inyuma kuko President Bagaza inyuma yaciye akuraho ikibanza cy'umushikiranganje wa mbere. Hanyuma rero twebwe tuvyumvise turi nka kuri kaminuza abanyeshuri abahutu bamwe si bose
tuti no kwigira inyuma amaraso ntadukorokereko tugira tuti duhunge rero turahunga 79 duhunga uko ico ni icari cabaye cari ico kivugwa warumva ko hari ingorane muri politiki kandi vyaribonekeje kandi hari n'iziri zagiye kuboneka inyuma kuko harabaye ukutumvikana gushamirana kwibonekeje hagati ya Ecclesia Katolika n'ubutegetsi bwa President Yohani Bagaza ndibuka yuko ico bagipfuye cyane gose mbere kiramugaza igihugu bimwe biteye ubwoba. Muragere mu gihugu cy'u Rwanda murahunze mwari mufise inshuti muhura musangayo byagenze mu Rwanda ika nta nshuti nari mfise ika mwabandeje ubuzima gute maze gushika hari nshitseyo bon twaragize urabona hari abarundi bahungiyeyo nivyo mugo sinovuga ngo nari mfise inshuti nyene ngira ngo niyo ngiye ngira ngo nca ndondera naka abanamba mugabo tumaze kurengana ku rubibe tugashika ahantu bita Itumba harya Butare twarahuye n'abandi baje kuturaba b'abanyeshuri muri bumwe harimo Ndadaye niho twahuriye ubwa mbere Ndadaye ndibaza yuko yiga nk'umwaka wa 2 wa 3 mu university muri university Butare yiga muri Institut Pédagogique National hanyuma ico gihe mwari musanze imbere yuko muva mu Burundi mwari musanze muzina ekada twamenyanye uwo munsi no twamenyanye mugo ku bico gihe gushika yitaba Imana twari pamfe mwebwe mabwiye musigiriye muti turumva ko ari ibintu bitameze neza cyo gituma tuje ngaha abakiriye nawe icatumye kibahuza cabaye iki ivyumviro kuko bo bari mu bintu vya politike muramuvyumva hajya nivyo bintu je nkunda mbere kuza ndagira nti tubivuga tutabisigura neza barakubwira ngo Ndadaye yarabaye mu muhari Bampere bakubwira bati ntaryamira yarabaye mu muhari Bampere mugabo ntabisigure Bampere kwari kuvuga Mouvement des étudiants progressistes Barundi au Rwanda ariko urumva ugiye kugishira muri ya majambo apfurye wari gutangurira kuri ibiki bati rero kugira ntibazokimenye reka tugihinyanyure bacita Bampere ugiye kuraba rero ajya amajambo uvuze yose arimwo muri izo dome za mbere zitangura uwo muhari rero bari bawurimwo kuva mu 1975 jewe nshitse baca bagira bati turarovye iyo ni ifi baca bamu umuntu azoza arabyigisha mu mezi 3 ninamenye nanje ninjiramwo muri uwo muhari wa Bampere vision ya mbere principalement vision ya mbere rero ya Bampere yari yica mu nzira y'undi muhari wari wavutse mu Bubiligi witwa Meproba Mouvement des étudiants progressistes Barundi washaka kugira ubudasa n'abandi bagira politike muri ico gihe bashaka gufatira cyane kuri ivy'ubwoko bo bakagira bati twige société y'u Burundi dushingiye kuco bita mu gifaransa les classes sociales buriya rero ngaha mu Burundi nagira muri urwaruka President Melchior Ndadaye President Ntaryamira President Ntibantunganya dutangura politike tugitangura muri ico gihe twari aba marxiste leniniste aha jewe ibitabo vya Lenine ibitabo vya Marx narabisomye bisi imyaka kuva mu 19 gushika mu myaka yakurikira 83 wasanga iyo ndose udufaranga iyo turose udufaranga ari byo bitabo tugura Mosha kutubwira muri ivyo bitabo muvuze abantu batazi abo banditse ivyo bitabo ivyiyumviro vyabo byari bishimikiye kuki cyane nk'ivyumviro vya Marx na Lenine novuga ko byari bishingiye kuco bita mu gifaransa la lutte des classes bakavuga bati kuko byari ibintu bafatira ko bakagira bati mu bihugu vya Buraya mu kinyenja na 19 haratanguye kuboneka ibintu bituma abantu badahura bifatiye ku kugene bameze muri societe barimwo atari ibi vyamamuko ngo numuzungu ava hehehe ico bita mu gifaransa zigene no cita mu kirundi les classes
twebwe natwe tukagira tuti burya no mu Burundi ikibazo c'abahutu n'abatutsi, ikibazo n'ic'abantu bafise ubutegetsi bigungira ko ugasanga abantu bitwa ngo n'abakozi, baba abakozi babirimizi, baba abakozi aba bakora muri ibi twita ngo n'amahinguriro, ugasanga n'abantu batagenda bitwaweko. Nivyo rero nabo ba Max bigisha hariya, nivyo twebwe twatanguriyeko. Reka ndaguhe mbere n'akantu sinzi ko kabatwenza. 79 je naragiye ahantu i Kigali ngiye kurondera aho mbandanya kwiga, amagenda ku mugoroba ahantu ariko rabera inama y'abarundi. Umweje kuvuga kandi nivyo niwe yabinyibukije n'ubise yavuze byabaye ngaha muri Kongo. Abagenda muri iyo nama ndumviriza bavuga bati dutegezwa kwikura ko abo batutsi aho batugiriye nabi bidahera. Jewe nifite imyaka 23 ndava hasi ni muri kurabesha ndabasi bacu batutsi niko je kuri kaminuza nanifise abagenzi batutsi kandi ndubu iyo tuvuge turavugana ntihabona nta matara yarahari baca bavuga ngo atsamatara turawo muntu atavyumva batabitegera uwari we. Ariko naho nyene si kubera abo, nukubera ivyumviro mu bategetsi n'ingendo mu bategetsi, kuko bobo bahunga 72 babona ko bagenda bahogwa kwa abahutu. Kwa abahutu mugabo s'abatutsi bagiye kwitunganya ngo ko turabatutsi mutugende kubatera, bari abantu bagwanira ubutegetsi. Nibyo tuza turasigura mbere bimwe na rimwe muri ivyo bitabo twandika. Urumva rero twe dufise ukuntu tubona ibintu twagira tuti twige neza ijya societe yacu, ni naho tuzobona mbere n'ingene twoyituma iva mu kaga ivyo bintu vy'ukwama twiyumvira yuko gutunganya igihugu bigenda bishiye ku bwoko ataho bishitsa. Nibatwuva bamwe aha ngaha hariho abantu ngaha muri kino gihugu ubu bose duhuriraho, hariho abantu baje ngaha tukabivuga bobona yuko tutavuga ivy'umugani, kuko n'igihe twe twataha mu 1983 harabagira bati burya ni bwa bwana ntibafise mu mutwe hameze neza. Igica turi mutaha 1983 byagenze kutugira ngo mudecide uvuga ati twatumaze igihe ngaha turatashe turi muri iyo movement n'igica tumikira motiva kuva uri kurigisha imboneza. Imboneza itegerezwa kubona hakiri kare ibishobora guhinduka n'ingene bishobora guhinduka mbere igafata n'ingingo, kuko nibo iri imbere y'ingene yoje imbere abantu kugira ngo bihinduke. Ubwa mbere hoho twari tumaze gusubiramwo bimwe twagendera ko vya rite de classe. Dufatiye ku vyari ko biraba mu gihugu ca Polonye. Sinzi ko ako kahise hari abantu bakazi gaha. Mu gihugu ca Polonye hari hatanguye kuvugwa ibintu by'amashira hamwe y'abakozi yigenga. Ahandi mu gihugu c'abakomunista ishira hamwe byari rimwe rya leta. Mugabo batangura kuza abantu bagira bati amashira hamwe yigenga. Amasendika. Sendika. Buriya byari byavuye no kurya mu papa Yohani Paulo wa kabiri. Yari yagiye muri Polonye arabwira abantu ati ijambo rikomeye neye pas peur, nimutinya. Iryo jambo rirakabura abantu gushika duko hatangura rero kuvuka iyo sendika. Hanyuma rero twebwe twarasoma cyane gose, abakiri bato murasoma cyo kintu nashaka mu gishimire ko cyanye musoma gwagwa murasoma nukuza murasoma cyane, twe twarasoma cyane gose cyane. Ivyo rero twavye mu maradio kuko twari dufite amaradio twari tutunze, twasoma mu maradio nyamakuru bikaza bitevye mugo tukabisoma. Hamwe twagira tuti none ko hariya twara twibaza gutyo biriko birahinduka, ubwo iwacu hoho nibishobora guhinduka muri iyo nzira. Abo twabibwira bamwe arabatubwira bati teri yo sema, bati turamasema. Mugabo kandi no ngahi Bujumbura umugambwe yiprona nabonye umuntu akuze hari yashobora kuba bizi. Umugambwe yiprona hari ibintu wumva yuko navyo nyene
biriko biravuga yuko hashobora kuba hari abantu bashaka impinduka, tuti twogenda haraho twoshaka tugahuza n'abo bantu hama tukazogira umugambwe umwe n'abo bantu. Sinza kudodagura amazina, nihagira nzo yadondagura, jewe nkora ku radio hariho abatari bake twaza turavugana, kuko nakoze ku radio kuva mu 1984 gushika mu 1987. Icyo mwatashe muri kumwe n'abande muri kumwe muri wo. Erega twagira turonika abantu kamwe kamwe. Twagira ico bita infiltration. Kamwe. Je gusa ico nibuka neza nuko uwo munsi twatahanye na Melchior Ndadaye umunsi umwe. Hama dusanga Ntaryamira yaramaze gutaha izo umwaka ari kumwe n'uwo Leonce Ngendakumana. Urumva rero turaje turarindira iyo myaka 3 mugabo gushinga umugambwe umwe byaranze, niho twava tugashinga Frodebo mu Kigegero. Ico gihe mugabo ntibari mukomuragira umugambwe uzokwemerwa, yari umugwi wo kwiyumviramo gusa canke erega twatagwije ibigambwe kera. Niwe azurarindira ushaka guhindura ibintu ngo nzoca mu buryo banyemereye ari ibintu bikidiye guhindurwa ntibishoboka. Abari ku butegetsi do munsi kugira ngo azofata ibigwanisho bari kuza kubaza leta. Twebwe rero ubwa mbere twagira ico twita la lutte clandestine. Hari ico ndakubwiye, hari n'umugambwe twe tubaze gushinga wundi imbere ko dutahangaha witwa UBO, umugambwe w'abakozi b'u Burundi, Parti des travailleurs du Burundi. Twawushinze mu 79 mu kwezi k'umunani tukiri abanyeshuri. Urumva je nari mfite imyaka 23. Hamaje muri uwo mugambwe nari nshinzwe imigenderanire muri uwo mugambwe. Mugabo ugasanga cane twandika na Melchior Ndadaye ikinyamakuru twita Le Flambeau de la Révolution. Hari hakenewe mbere yuko umuntu yorondera, nuko ntazi iyo byatakariye, umuntu yondera byo twandika kugira ngo biriko ndavuga ababisoma babone yuko twandika uko tubona Burundi, kandi niko twagerageje kuvyitunganya ko. Nico gituma rero inyuma aho byangiye ko tugira umugambwe umwe nabo twagira ngo tuzoshobora guhurira ngaha, twaciye dushinga Frodebo mugo tuyishinga muri clandestinité. Ariko naho nyene erega ntitwaciye tuvyita Frodebo, aho ndavyaciye heshe abandi bati cyara tuvunye niba dusubye ko cyatuvunye. Kuko twatangura ikintu twita Floride. Floride, Front pour la lutte démocratique. Hama rero leta irakimenya, iperereza rirakimenya, rikimenye bararondera abantu bararishinze. Twebwe twabicize baratubura, bafata abantu bangahe duhura nkababwira nti bashaka mwarabaye bukemiseri mutabizi, barabapfunga mugo twe ntibadupfunga ntibatumenye. Twaciye duhindura no twaza guhindura ro Floride tuyigira Frodebo inyuma. Hanyuma inyuma iremegwa 92 gushika kuvyakurikiye muzi. Twarumvise ko mwakoreye cyane mu kigo cijanye n'ivyo vyagwa gasore sinibuka neza amaja make ingene ico kigo cakora, ariko ico kigo mwe mwakoreyemo mutubwira amadetaye casigura iki kwa gasore afise ikihe kibanza muvyo mariko muri mvira. Hinge tubanze tuvuge ivyo nabaye ico gihe. Kuko igihe nariko ndiga vya televiziyo mu Faransa. Cyo ngitswe na televiziyo Burundi. Bari bamaze kuza wawe mu journaliste. Okay. Hanyuma rero Buyoya aragira coup d'état yiwe. Mu 1987 muravyibuka amatariki. Je nari mu Faransa rero. Hama bari ko barondera abantu bo kwerekana yuko hari ibintu biriko birahinduka. Je nibaza yuko nuko Melchior Ndadaye atakiri ngaha niwe yobivuze, nibaza yuko bamubajije uko bari batuzi batatwobashitwa ahatwoshira yo tatwoshira abantu, niho jewe banshira mu mugambwe iprona muri secrétariat exécutif national. Mugambwe amaze kwiyumvira Frodebo. Oya twayivyo kera twari tuyirimwo. Aho urumva kandi je nibereye mu Faransa bangira secrétaire national chargé de l'information et de la mobilisation. Nawangishije inama
hagira rero gutaha hanyuma telefone ngaho Bujumbura mvuge make kuko nitwova ngaha cyo ico gitabo cyose hanyuma rero ndatelefona ngaha rero ndaryamira yakora kuri kojeroko sinamuronka ngo yarimutse muhira nta telefone twari bwaronke neza twari bwaronke kama ndibaza nti mbega ndi kuki telefone abo bantu reka basi telefone ku radio aho nakora hama hitaba umuntu twakorana nza numva yitavye agira ngo ego nyakuba wa secrétaire national ntumbe rero sha urashidatira hiyo ngwire kuri secrétaire national nguvyo ndivyo nibiki ngwego okay nshitse rero nsanga nivyo baraduzeho mba secrétaire national chargé de l'information de la mobilisation aho hari mu 87 nari n'umunani hatira ivyantega ni marangara inyuma haba ibintu bahinduye muri iprona baca bashinga iyo institut kwa Gasore nyamba bari bashimye ko nakora neza sindabizi nuko uyayigiriye niwe yo bisiguye baca bangira secrétaire national chargé de l'institut kwa Gasore iyo institut yari sintumbere yo kwigisha abarundi kwa Gasore aho babaza aba bajene bari ngaha bakiri bato bati kwa Gasore ni iki abo vyishura ni bande bovuga bati imbono ya kwa Gasore ku Burundi yari ni bande atari kuvuga gusa kwa Gasore yatuzaniye ukwikukira mugabo umusomye urabona ko ari umuntu yabona kure cyane ibibazo by'i Burundi ndibuka mbere n'igihe nategura ikiganiro ca mbere kuri kwa Gasore no kwita yuko cari ico gutanguza iryo shure ivyo nanditse byose wadutwara mu mugambwe y'Iprona yitwa coordinateur national Liberio bararungeretse yabisomye uko ndavyanditse ko nari namusomye ndamutegera mugabo narongeye ndabandanya ndamusoma kuko ubu hari ibitabo byinshi biriko birasohoka bija habona kuri kwa Gasore ukabona ingene kwa Gasore yabona inayo yo kwikukira ukabona ingene kwa Gasore yabona imigenderanire yiwe na se wiwe ukabona ingene kwa Gasore yabona imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu bitubwira ko gato ivyo nyene birafite ikintu ushaka kudufasha bibona gute nyamushaka ko ntangura ikindi kiganiro mucha market traffic minota mike biri gutanga kwa Gasore kuvyerekeye u Burundi yabona bwa mbere abene gihugu bato bato bagishinga umugambwe Iprona hari abantu bawonamwo mbere imigambwe myinshi muri ico gihe yari ikomeye niko yari imeze umugambwe utwagwa n'abaganwa Gasore yari umuganwa Muhigwa yari umuganwa harimo n'abandi baganwa Amagwa Gasore ati ntegerezwa kwerekana ko atari umugambwe w'abaganwa mu kwerekana ko harimo abantu bava mu bundi bwoko bafise ibibanza bikomeye ba Mirerekano Paul Bangendandumwe Pierre ba Nyamoya ukabona yuko nabo baje imbere aranavuga ati dutegerezwa kwiyegereza abo bantu bato bato mugabo hakagera amatora ntihazogire uza gutora ngo umuhutu waze kugira ngo ngiye gutora umuhutu kubera ico umututsi wagira ngo ngiye gutora umututsi kuko ubuhutu cyangwa ubututsi si valeur mwavuze valeur si valeur kuko valeur nico wigira wewe suko wavutse uko uri uko usa uko imishatsi yawe imeze uko amaguru yawe imeze uragenda ubaza Imana niyo yabikoze mugabo amashure wize atari wewe n'abavyeyi bayagutoreye atari wayitoreye ivyo uri kurakora ubu ni wewe wafashe ingingo nivyo vyakugize ni wabigize nivyo rero umuntu ashobora kuvuga ati reka ndabe ico yimariye muri uko yatoye muko yigenza nico ashobora kumarira ari umuryango ari igihugu
aho o niho gutera urumva rero gasa kagira ati aho o tuhatandukanya. Icya kabiri kuri icyo kibazo yarabona ibyo ariko biragorana mu Rwanda ku byerekeye iby'amoko, akagira ati dutegerezwa gukingira Uburundi ibyo ntibishike. Ni naho mbere yashyiramo ingufu nyinshi cyane, uri kurasoma ibitabo byubaka kubwira bati aca mbere umugambwe iprona araronde ukuntu ugenda uhinduka ukava ku byo bita icyo gihe babyita mu Gifaransa ngo aspect féodal, ukaba koko umugambwe abo banyagihugu bato bato biyumvamo. Hanyuma aravuga ati kugira dukingire Uburundi tumenye yuko ubwami bufise uruhara rukomeye, turondere abantu ngira yafatira mbere ku byabaye mu Rwanda, ati ntihagira abantu baza kwiyumvira gusenyura ubwami, ati kuko ubusenywe muri kino gihe ibizokurikira ntawe uzovyitura. Muzi kahise ku Burundi ivyakwirikiye murabizi, turabizi. Kwa Gasore yaravuga ibi vyerekeye bonne gouvernance. Fata karorero, se wiwe yari yamugize umukuru w'ahantu bita Ibutanyerera aha muri za Rango, komine Rango. Hanyuma rero kwa Gasore amubwira ati papa warampaye akazi, ati mugabo ntuzokwigire wibaza ngo nzoduga amapete canke iki kubera ibigenderana hagati yawe data nanje umuhungu wawe uzora bico maze tugasanga ndikigaba urampana naho ndi umuhungu wawe. Yarabivuga akavuga ati ikizokwereka ko nakoze neza, ikizokwerekana umurongozi imboneza ko yakoze neza nuko aba yashimishije ba Barundi bato bato, aba yarose inyishu ku bibazo by'abarundi bato bato. Agaca avuga bya bibazo rero, ibibazo by'amatogo, ibibazo by'amashure, ibibazo byo kwitunga, n'ubu tukivuga ku migenderanire n'ibindi bihugu. Hari ibyo ndovuga kuko kwa Gasore sinzi yabandanye twari gushika. Ugiye kuraba ingene yabona imigenderanire muri kano karere, hariho bimwe yavuga tubivuze nk'ubu abantu baca bagira bati ubwo Abarundi ntibashaka kuza kudusorogera ngaho, mugabo we abivuga agira ati ni ibintu byofasha guteza imbere. Yego nagomba turiko turaja uko mwanya uri kwatugora tuzagoroka cyane gose ku gitabo kora ko igitabo kimwe tunzi bwinshi, ni igitabo kininiya kandi ivyo turavuga mwabivuze mu buryo bwagutse, ariko cyane ku bintu bijanye n'akarangamutima n'amavaleur. Muri ko muraraba urunganwe ugwaruka rwa kino gihe, nibihe mubona muti anamanti valeur canke ibintu bitazoshobora kudutuma dushika kure, nibihe bintu ngenderwako dukwiye kwitwararika cyane mu gukosora ivyabaye muri kahise? Sinzi je nofatira ubwa mbere ku muntu mbaye ndareka n'umurundi, icambere no kwiyemera ukagira uti jewe n'Imana ko yandemye imfitiye ikintu ishaka kunshikako. Hanyuma ukamenya gutora neza, uti ntoriki, hama ukamenya kwitunganya kugira ngo ico watoye ugikwirikirane neza ugishikeko. Ico kintu kirahambaye kuko buriya mu Burundi bwa kera icishora kuba carica ibintu nuko wagira uti umuntu ashobora kuba umurimo uyu kubera ubwoko cyangwa umuryango yavukiyemo. Turavuga iby'imiryango, bakavuga bati ngibwami kugira ngo umuntu muri ibi utezwa kuba mu muryango uyu n'uyu, ukamenga uwo muryango wavukiyemo niwo wakugize, niwo waguteguye ngo ubice wokora. Oya, urashobora kuvyitegurira ukundi. Ubu rero mu gihe ca none umuntu niwe yitegurira ubuzima.
suko wavutse so ari iki ugira ngo bizoshobora kushikana imbere, bizogushikana imbere umaze kumenya wowe nyene ingene witunganya. Ni naho rero niyo ugize ingorane ushobora kwa musanga waronse muri wowe nyene inguvu n'ubushobozi bigutuma ubirengana. Jewe iyo ngira nti mu buzima bwanje, iyo ngira nti ingorane naciyemwo zimugaze banarapfuye jewe. Uravye ibihe twagiye ducamo, mugabo kagenda ugira uti nzoshika. Hariho bamwe batavyumva, ushobora gufata ingingo nk'ubu ugirana n'abantu bakabona ingingo wafashe yabivuze, umwe yavuga imbere yanje, bamwe bakagira ngo aha ngo he wa muntu, mugabo inyuma bakaba ariho babona igituma iyo ngingo wayifashe. Tugarutse ku cyo yavuze Audace yatanguriye mu kanya, mwabiciye ko gatoya ariko mwarahuye n'ibibazo 1993 muhatse gupfa, ariko katuretse n'ico turetse guhaka kwicwa mwarabuze uburyo wabaje kandi baraba. Iri jambo yavuze ryo guharira canke gusabana imbabazi canke guharira abakugiriye nabi, ni jambo mwumva rishoboka mu Burundi? Mu Burundi ridashoboka, kuba ari ukuvuga ko Burundi butazobaho. Kuko ugiye kuraba uburemere bw'ibintu kino gihugu caciyemwo, mbe umuntu agize ati nze kwihora nko yabivuze, hosigarande muri kino gihugu, hosigarande. Jewe 1993 nari umushikiranganje w'imigenderanire muri leta ya Melchior Ndadaye. Nagiye kumenya yuko ariko haraba kudeta mu gicugu nka saa 7 z'ijoro. Navyo mwari mwiketse imbere yuko bishobora gushika? Twaravyumva kuva kera, mugabo rero kwa kutamenya kandi tukagira tuti harabo vyubahuka kuza kuvuguruza abarundi, niko twavuga. Nako Gasore abivuga, niko yavuga nako Gasore ngo mbe nide vyubakwa abarundi babivuze, mugabo ni vyashitse na Dade niko yavuga muri azovyubahuka. Hari abaca babiha yindi ntombero atariyo. Abaronje ashika muhira ndiryamira, niho mu masaha 7 numva telefone bati hari ibintu bitagira neza ku kirimba kwa president muri ifate. Bon, jewe rero ngira nti ni haba hari ibintu bihiga abanyapolitike bihiga jewe. Ndafata ikote nari nambaye muri nama y'abashikiranganje ndambara, ndakwepa ndagenda mu Kamenge ndahungirayo. Hanyuma izo nota 10 baraje kundondera ko nari umuntu wa gatatu. Bagiye n'amaguru nyene mu buryo butabaca. Nari ko irandi modoka none ice hanyuma ndanyorogosha nyene, ahubwo mbe ndabaza kugira filime muri mwebwe mwabajene turabafise cyane urabona ko n'amasana masa neza, ahubwo tuzogire filime nini yinya kuri ivyo bizoze bamenyekana, murondera amahera mwe muzi kurondera amahera. Hanyuma rero je maze kuvaho urumva baraje basanga umukenyezi banamaze mubaza, uwo munsi baramureka. Bukeye baragaruka basanga si hari, yagiye mu rugo rwo twabana kwa Ntaryamira, mugabo havuye asanga Ntaryamira nawe nyene kandi yarondego yagiye kwigegeza acija mu rugo haruhande. Baraza basanga umwana yakora muhiri wacu, baramubaza tari hehe, atangura kuvuga ngo nahonzi. Mugabo zabona agakete yari yanditse amubwira ngo zanira abo bana, bati none ibi yakwandikiye gute? Bamushira kw'inkoho uwo mwana, ati yagiye ngaho baragenda. Bashitse bati mukandi bandungana ninde? Bati nuwe. Bacara murasa arapfa. Bon, arapfa. Bati none we ntibantunganya abamwishe, uwamwishe. Kuko burya kwica mu bintu bya politike bica ku ntambwe nyinshi. Hari uvyumvira, arabipanga, hari n'ababikora rero bakarasa. Burya uryarashe uryarashe ikibiciwe gusa nuko gusa aba yarenzwe na bwa buntu bwiwe akabuta, n'ahandi ugiye gushira ku rupimo ikibi ntangana no wabiteguye. Mugabo ni waba uri mu gihugu
ukagira uti dushaka ko igihugu gikira, ubakire ubwa mbere ku kuri ku byabaye. Mubakire ku kuri, ntihagire na kimwe utinya ku kuri. Niyo ugiye kwirega mu bakatolika turirega, niyo ugiye kwirega ukagenda ubesha nta kigongo uronka, uragenda uvuga nyene uti Mana ngirira ikigongwe, naracumuye uku nuku nuku nuku, igaheza kugira ikigongwe. Burya no muzima bw'abantu niko twotwiza kumenya, tuvugane turondera ukuri ku byabaye. Jewe rero nagiye ndondera ukuri ku byabaye, ndashika naho ngira ndi gabundi uko ndabibona, naho jewe banyiciye umukenyezi nakunda cane. Ni muri kino gihe nshobora gusanga n'uwamwishe canke abamwishe bababaye gusumvya, bakeneye gukizwa gusumvya. Kandi nibyo jewe narasavye mbere ningaha haba hari umuntu yobishobora, nkuwonzanira umuntu yishe umupfasoni wanje, avyemeye twogenda muri restaurant canke mu kabari tukanywa tukarya, kugira ngo ndamukureko uwo muzigo. Mukabara amashi kubw'ico ciyumviro gihambaye kandi kitoroshe. Ndamukureko uwo muzigo. Ntubona ukuntu je mvuga, bamwe bakibaza mbere ati ntibantunganya ararenza urugero mu kuvuga, maze imisi ndavyumva atarenza urugero mu kuvuga. Nuko numva yuko jewe mu mutima nduhutse, atana kimwe niyotsa ngira ndi ahubwo nkini gufasha abandi. Uwo muntu rero no mufasha, nkuko mbere no muri politike dutegerezwa gufashanya nkuko nyene mu kubakira kukuri. Ejo bundi muri byo iganiro maze imisi ngira, bamwe bafata neza abandi bakagira bati ntibantunganya yasaze, ariko nsara neza. Ndababwira, nabwiye abantu nti mumenye yuko mwebwe mwabuze abantu banyu mu 72 canke muri imyaka yakurikiye. Dieu de tumaze kubivugana, mfatiye ku buzima bwiwe nasanze uko ndayibona jewe ndayifata rimwe na rimwe muri teori, we arivyo yagize muri pratique. Nababwiye nti mwebwe mwiciwe abanyu nimwe muzosanga mufise uruhara runini cyane mu gutuma abarundi twongera kunywana neza. Ntimuzorindire ngo wakugiriye nabi ngo nibazofata inzira ya mbere. Apana, uzoba wihenze. Ni utegezwe gufata inzira ya mbere, ni ufise gukora ivyankenerwa byose kugira ngo ukize uyo muntu yakugiriye nabi. Hari igisabisho nkunda kuza ndasoma ndaraba mu gitondo, hariho agapassage nkunda bavuga bati Mana mfasha menye ico nokora kugira ngo ubunazwa bwawe bwigaragaze. Muzoze muragisenga mwe mukiri bato, Mana mfasha menye ico nokora kugira ngo ubunazwa bwawe bwigaragaze. Kuko Imana ivyo ikora ica ku bantu. Bya bitangaro bikomeye twaratwumva kera, wazona ibigize uko ubu ibicisha ku bantu. Nabakaroro gatonya, keshi umuntu akunda kubona ibintu ntabimenyakiri kare. Hari umuntu yitwa Priya yaje kudusigurira ngaha no mukarismati, yari umukarismatike leta y'Imana. Hamara tubwira ati hari umuntu yasavye Imana arayisenga gose, agira twagwe mu kiyaga muri mer, ati ndagusavye Imana ntabara. Ati hanyuma Imana irunyika helicopter
iraje hejuru yiwe iraturunda, irarekura n'umugozi, wa muntu arawubona wa mugozi, mugabo ntiyiyumvira kuza gufata wa mugozi ngo ya helikopteri muduze, iraturuna helikopteri, wa muntu wari ngaho aranga gufata umugozi, iranamwegereza aranga gufata, hanyuma helikopteri hafi iragenda, mugabo Imana wa muntu iramusunika itwara ku nkombe itaho, hanyuma arataha ashaka ku mugoroba ashaka ku mavi, Mana we Mana nasenze igihe cyose iminsi yose none ndagira ntwagwe wari hehe? Imana nayo wakijujuwe, ijya helikoptere yaje ntiwayibonye. Kenshi rero harashobora kuza mu buzima ibintu bishobora gukiza wewe ukarindira ngo nibindi, kandi Imana mu kugira ibitangaro ubu ica ku bantu, ica kuri wewe, ica kuri jewe, ica kuri mwebwe, ica kuri twebwe. Nico gituma uteza kwama wavyiteguriye. Yego ndashaka tuje mu mwanya wo kurangiza kuko ibintu biraremereye cyane, twebwe tubimenya twatumira umwe kugira ngo dufate umwanya wagutse cyane mu kurangiza. Nagomba mu ijambo rimwe subira kubahimiriza gufata umwanya wo gusoma ibitabo cyane cyane vyanditswe n'abakurambere. Tuzosubira tugafatira umwanya kumbure kubw'ibitabo gusa tukavugana ivyanditse muri ibi bitabo, ariko ngomba gusubira kugaruka gusa ku ijambo rimwe. Subira mbaza nti ni nayahe ma valeur canke nirihe valeur nyamukuru ryabafashije kuba mukiriho uyu munsi, mwarakoze ivyo mwakoze mu vyo mwaciyemo vyose? Kwihangana mu buzima, kwihangana, kwihanganira ubwa mbere. Wewe uri umukristo cyangwa uri umukristo, kirazira kwidodomba, naragowe, narahumiwe, manje nawe, kirazira kwidodomba. Kirazira kandi kuguma wiyumvira ngo naka ni wangiriye nabi, ukabona naka gusa. Kugenda wihangana, kugenda urondera inyishu ku kibazo cyose uhuye naco. Iryo jambo kwihangana rica rijana n'ayandi menshi, ntuhababuke. Yavuze ngo abantu bubu ngo bareba babona n'amafaranga, n'amafaranga ni wapfa uzogenda batwaye, ugira nibazo kwinjiza mu ijuru amafaranga, ko tuko turuvuga mbere duciye kuja bo ry'Imana. Hika amafaranga aragufasha, naho nyene wayarose mu nzira nziza. Amafaranga y'amibano arahuma. Muzorabe kino gisagara ca Bujumbura, muzogende murabaza kuva kuri Mwambutsa ugaca kuri Ntare ukaza kuri Micombero, kuri Bagaza, kuri Buyoya, Ndadaye we n'amezi 3 naryamira n'abiri ntibandonga n'imyaka 2, ukaza ndukuba uyu muntu agize ngo aratunza atungishijwe n'ivyo yiyivye, ntibirama. Bazujya mutama ari nyuma arabizi kuhagira babona. Kwihangana, kudakorakora, kuko ugiye n'amafaranga gusa uca usanga inyuma wagiye mu yindi migenzo iciba des antivaleurs, uca usanga ugiye kwica, ugiye kubesha, ugiye kwiba. Nivyo ndandiko ndavuga. Mugabo wihanganye ukitunganya neza, urashobora gushikira ico wipfuza. Naco nico wipfuza Imana yakugeneye, kuko urashobora kucipfuza Imana itakugeneye ntugishikira. Reka tumukomera amashi menshi cyane gose. Impanuro mutanze n'impanuro zifaditse kandi z'inkoramutima, cyane cyane ku bakiri bato babumvirije. Nukuri umwanya utubanye muto cyane, mwakoze cyane. Reka nsubire ndabasabe kandi mumfashe tumukomera amashi, tumushimira cyane.